'cause we gon' party all night till this morning and keep on drinking all night till this morning. Go spending on my head till this morning. Sana. Je nabugwa mbere ngiye mu ndege bro kijagi. Yego kwi. Wavuze ati wallahi navuga ati umuziki uri ahantu haye pe. Byari ryambere uri indege. Kabisa. Ndagutera ka blague baratugize. Nashitse anakajya ujya mu spina y'inambaye. Yego. Wari wacitse. Amarero yari mudamu gaho nyacaraza nafasha kushiramo. Amarero yari nka try ya gatatu. Bashobora kuvuga ati ni mugaruke kwera twari byasabye ko duhagarika. Ati mugaruke ati come sing us the Python. Ati hopefully not the real one. Ati turimbire Python ariko fani ya real one. Kintu cyonyine twavuga caduteye ubwoba ni yuko tu represent Burundi hama tubikore neza. Tu vois so twashitse hariya twari sérieux twari ibintu byose bikenewe urumva repetition ibintu byose twabifashe ho sérieux. Manager ndazigiye ufise ibintu byinshi aba contact ugiye kurondera ibyo wigira ku bandi ngene bari organize nike kintu urya rugendo rwakwigisha urumva cyishobora kubesha ndamaze kuvoyager nundi mu artiste nkamufasha mugabo ibi bya December biri kurundi rwego. Party must go on all night till this morning. Say kila siku atari please ama surprise urumva gashikari ugasanga amateam y'abazungu arabazi ikintu cyose mukeneye barakirondera nta numanya bafise ugira ama bras de fer baba bakeneye yuko umu artiste amerewe neza so yeshobora kubesha vraiment nta kigwa ca atari plus ama surprise ahubwo. Darabit wamubonye disema imbere yuko manager kwanza indege imutuzanira aya nta kibera ubusa yaguma kamba nadangira byari kugorana bangene kumenya uravye ingene mwapambanye za gasekebuye Kinindo ukarabaho mugeze muri Colors ma featuring na ba Rayvan za Finest Remix n'ahandi sha urabirana akavuga ati man warakoze kwe kuraraba naho twahereye twari turimo kiriya gihe ukuntu igihe kigenda kiragenda ugaca usanga ibintu bigenda biriyongera ukavuga ati ibi byabaye gute honyene Murundi kuja muri Colors ni kintu gikomeye cyane manager vyagutwaye ingufu zingana gute woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu bucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaverija kuri Saint-Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusimra razimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, nizira kumezereza kwa kundi ahandi ndabukori juste galakadre from Warsaw ke Black Machine Black bya camera muita umusaza ndakubwira ko vyamaze kuzana iyindi mpoem idasanzwe ndabura ati making ashobora ko amazugira subscribe king yeri ko amaze gufyonda comment zanyu yabiziduke bura niziduye ingufu ziradwa iyindi mpoem idasanzwe ndakubwira ko vyamaze kumera bano b'Imana turi mu rugo n'abandi bastara aho baba piscine nyuma hari ivira ngo bura inspiration gute ibabera karorero ndakora muzani sema Mr. Kila siku amen nizera komeze neza gute nawe misi nyinshi ni misi myinshi urumva igene ngo ifata umwanya ruba no kudu jewe urumva je nari nzi yuko muzoza kuri mariage mwe na management yanyu adutumiye mbese je naratumiye ahubwo ikibazo cyabaye nuko rero namubwiye manager wanyu ndabwira ati ntibishoboka ko utunga amafaranga
ugira umukunzi umara imyaka mirongo utarongora iya ndamutsa anzaniye aka envelope naca ndamubwira ati bikubera akarorero naca ndamubwira ati bikubera akarorero ariko we naca ndamubwira ati merci safi mzee kubona bro unapambana unatagata cyane gose nubwo nyine ni gitoro turindaho gisengera ibintu byose turapambana turatagata amezi 5 turaza twayatanguye uyu mwaka bisigura ko asigaye iminsi dashika 30 kugira dushikire igice cy'umwaka wa 2024 mba nkene kumenya we nka December uyu mwaka tugoma dukwize igice cyawo ubona gute mu muziki wawe uyu mwaka igice gisigaye abantu bikorwa byinshi igice giheze ikinyece twari ko turakukinga turi mu gikoni tiko turabategurira yego urumva gusa nubwo byari byatevye gatoya anayiko turateba tukabaha bro nuko nuno mwaka watanguye abantu bose bavuga ati ku mice yose birakenewe yuko umuntu wese akora cyane kandi azi ko mwari ko murakinjika we nakubona muri ko murakora na Darabit na manager hajya Ambitious na wewe ariko mba nkene kumenya ku bantu mwatariko barabana namwe muri kino gihe babone nkuko je nababona ubaye igicapo cive mwari murimo the last besta good amezi atandatu yego twari turitegura gusohora kila siku tugira andi masample tugira andi besta good zindimo zishasha ni ikibazo c'amatara dufate nk'ubu niba twari guheza mix no munsi tuzoyiheza nk'ajya yejo yego numva hagiye haracamo ibintu byinshi gusa turavuga ati tume tugira cyo muri studio dukreye indirimbo nyinshi then umwanya wazo hageze tubatamo direct ni umwakweze nabonye ibintu bizima kuri December imbere ko tugaruka ku bikorwa muri ko murakora tuza tubona wa muririmvyi akoze ibintu bibiri byashoboye kunkorako harimwo kuja muri kala bayita colors kuja muri color show mwama mwabonye abantu bita Drake n'abandi baririmvyi bakomeye cyane bamaze kuja kwijya platform bankene kumenya vyari bivuze iki kuri wewe yari ntambwe ikomeye cyane bro ntambwe ikomeye cyane cyane muri career yanje no kuna music industry nga mu Burundi nabo dukorana bose yari ibintu bikaze mu twashaka gukora je navyimagina nyene nkubu akora nk'indirimbo avuga ati bro indirimbo mbona umengo yoja colors ari ibintu byo gufyina bro gusa nyene bibaye banyandikiye navuze ati yego kweli Imana irakora kweli byagenze gute nimwe mwabandikiye cyane niwe nyine babiyandikiriye nibo batwandikiye bro batwandikiye kweli nkuko banyandikiye wanyandikiye twarabonanye face to face ndamaze ati bro none byagenze gute ngo nyandikiye wankuye iki niki cyambwiye ati cyo ati we nakubonye kuri YouTube ndiko ndascrollinga gucyanye nzambona ngagapeti umengo kare mwijuru kora twari Nyanza ahaboro nyene mubona amazi iki umucanga iki aravuga ati tikandabe indirimbo bati ariko mupeti tumutumire tu yari ibintu biri sana mpe nta kuvuga ati ngo nakumvisa iki niki wapi ngo yabonye kuri YouTube wow arakubonye barabikubwiye ati muri colors uragenda mwe na team mwari muyumva gute tubwire igicapo cyanyu cyari kimeze gute mu mutwe wanyu mu mwanya ico gihe mbe nari menya ko ngiye colors nari mistu nari mi studio zambona maniga kora studio ugaye muryango nta connection ntaki maniga cara du telefona sanza ati bro ti connect ndakubwire ti waravye IG ko kwandikiye tubone ti colors bro ti barashaka batemu amasample ndagenda sanga message sinarinze no gusoma ivyari ivyo hose naciye ntambagira bro ndabwira mera ati ibintu nubwo colors atarazi ivyari ivyo yabona tunaryohewe nakaryoherwa urumva ati bro ati ndamwereka ama video y'abantu bose bagiye ko ba Alicia Keys mwe n'abantu bari big ba Billie Eilish urumva sasa rero kubona umupeti w'umurundi genre nta myaka myinshi amaze muri game ntaki habishashazi sana bashambwira ati ku ndirimbo yawe ya gatatu tugwemo yari ibintu bikomeye cyane bro ku ndirimbo yawe ya gatatu kubagwamwo ndazi urafise indirimbo je ndizera neza urafise indirimbo zirenga 100 gutora reka ziri hafi aho ziko ziraza
Bangeneye kumenya uko zidashikijana inshuro nakubara muri season waje ndakubaza ko wowe ugiye kurondera internet ni muri sibe ubuzima bwacu bumva umu artiste tegeza gumutonda ukazi nta umenya tu bangeneye kumenya December byaroroshe ko tori ndirimbo kuririmba byaroroshe sha ufite nkijya tangu ndirimbo yatangu ari freestyle kujya nyene yabina ariko nduhuka nyene ndiko nkora indi ndirimbo ukuruhuka shangira ga freestyle nyene dara beat arashami beat yawa nanjyamye gucyanye ndafata mic acara pressing record just nice a pressing a play numva beat gusa nice kari recording yawa jenguma kumana mama freestyle ari ibintu by'ibishinwa nico gituma no muri jya ndirimo wumvise fresh ari ahantu mengo atamajamba arimo wumva fresh iki ko yari freestyle iki niki sa ndumviriza ndagenda nantomo freestyle aho shobora gutishamo amajambo nandika fast ewana ndabahaye nk'indirimbo zitanu zambona bahisemo rya permission kandi ariyo sinebwa hize no kwandika amajambo iki niki gusa rero baravuze ati ewana iyi nyenye twatoye twari dusigaje nk'isomere zibiri kugiye tugende gushutinga isomere zibiri ndazikoresha ndiko ndayiheza ahatana amajambo ndashiramo iki ama mastering ama mix yego kwe wow abari ibintu bikomeye cyane December cyane ko kenshi tubyikorera ama mix hari igihe usanga nyene ama machine ayikiniki ama machine yapfuye gusa rero birakunda turayitanga barayikunda baravuga ati nyene niyo tuzo performing kabisa barayikunze kuva ngaha uja Kenya bankeneye kumenya urugendo rwageze gute igicapo wari ufise kuri bajya baninja wasanze ariko kiri sago nasanze ahubwo bitewe n'ubwoba bwo fata neza sana je na bwo mbere ngiye mu ndege bro kijagi yego kwe wabuza ati wallahi bavuga ati umuziki uri ahantu haye pe byari jya mbere uri indege kabisa bambwiye kugira ngo urire indege ngo ni ibintu nguzo kwa muyurira cyane ni ibintu bibiri ukora wicara ku idirisha ugaca babwira abace hejuru ya quartier yanyu umva bacajya mu kinido ariko vyogeye ugaca no muri toilette sinajye muri toilette navuze ati ndazirindiriza utazirindiri ako wicaye ku idirisha bazi wicaye ku idirisha bazi nicaye ku idirisha urandemesheje voilà ari cizere ko uzoga umuzurira aho ni sawa ivyo bintu utabikoze ni kibazo gikomeye nuko rero washitse hariya staff irabarindira ugiye utwaye na management yawe Koza na Stefan Ambitious shout out ewana aranyereka inzira neza niba ari muri security arangira ati wesha izeye ko atabintu bitwaje bire bagiye gucya na gucya imbwa nizakwiruka ko nuku turabigwamo wow murashikariye byace bigenda gute twaragiye umunsi wa mbere twahuye ni Horizon yatwakiriye sinzi ko muze afata umphotographe aratwakira aratwereka hotel hama turatangura kuri umunsi kurikira twaca shooting aratwereka hoteli hama tutatangura nyene turitegurira uwo munsi ati rehearsal man dai rehearsinga bro nk'inshuro sinzi ukuntu kubwira twari nari sinze mw'ijoro no mu gatondo mvyutse tuzinduka tuja gushutinga kubera hajya baguha shooting ntibagushutinga ngo hama baca bahagarika dufate nk'ubuvyanse ugira take yose dijare utanga paka indirimbo itanguye gushika iheze bya bintu ntagufinda ntabyo gufina nta mwanya wo gute uratangura bipfiriye hagati bashaka guha nk'inshuro zitatu zigucitse nyene cyangwa ati iki ni kibamba duhaye chance nakundi yari danger kweli gusa rero inshuro za mbere haguma haba ibibazo bya micro nkabwira ati bimeze kunuku abantu nka papa nkatangura rero nkabiri cyuyabo ati ibintu bibaho cyatangura bavuga ati rindira hagaraka gatoya aboro kawe habizishuwe nzobona bazanye ni passible akuboro barakanshishiriza ko man urumva ati ibintu ni high class bro kila kitu vraiment barakizana kweneye bari cyayi kirimo gingembre n'ibitu akiri vraiment service yari top gusa rero nanje ndingaho twanda papa ndavuga ati bof ko ndabikora fresh Horizon na Stefan twanda barabari ati gikombe ntegezo gitahana kabisa ijya yasohotse yari nk'inshuro ya gatatu ubya mbere nakoze biranka ya gatatu biranka rero yasohotse yari performance ya gatatu nuko uheje performance wasanze
amastaff amaorganisation y'abandi bantu muri bijya bihugu abameze gute? Byari ibintu byihuta bro. Nabona umengo n'abantu bakora nyine ibintu umva babipanzeho nyene. Jewe nari mfise fiche iriko n'amasaha nzira na location urumva ibintu byose haza mbona umva amasaha nshikiyeho niho n'undi mu artiste aviriye ko babona makara abantu bari organize hariya hari vya micro hajya harahagarara mari ibintu TikTok bro. Wow. Nuko kumenya murahejeje kugira performance yanyu muraririmbye bafasha ama video hari udukomantero wararonse mu makuru y'isariya wasanze umuziki wawe warashitseyo nyene utari uko wari uvyibaza obete ndagutera ka blague baratugize nashitse anakajya ujya mu spina y'inambaye yego wari wacitse amarero yari mudamu gaho nyacaraza nafasha kuwushiramo amarero yari nka try ya gatatu bashobora kuvuga ati ni mugaruke kwera byasabye ko duhagarika ati ni mugaruke ati come sing us the Python ati hopefully not the real one ati turirimbire Python ariko fani ya real one no fani ya tude naumva bari n'ama lyrics bari bayamenye wow so ndavuga ati kame makanyi ndizera ko bazofata kwe nuko mu rugendo ntihabura icyo umuntu yiga wize iki kiriya gihe byari urugendo shuri kabisa narize yuko ibi byose yari TikTok nikoresha ku mwanya kubera nk'ijya opportunity sishaka kuvuga menshi gusa iyo duhindukira gato yari kubiducitse iyo umuntu nabonye ko ibintu ari kuba sharp cyane kandi no kuja no mu bindi bihugu abandi bantu bumva sivuga ngo uri mushasha mu bintu ngo na professionnel ifo yuko nawe uzuri ready urumvye gukora akazi atari kuvuga ngo tari mushasha ndashobora gukora udukosa nana kaza nyene uri focus uje gukora kwe. Wow. Kila siku kila kitu we uriko biza kuyindi mpo bidasanzwe uriko ritubwira mu rugendo ntihabura ikintu musigara mbe na management mukaturamagaranye mbishuza hajya agira icyo atubwiye mbega hari contact wo warasigaranye hari icyo twakwizera mu muziki w'u Burundi twavuga tuti kirashobora kuba ari ikintu kizotwizeza yuko mu myaka iza December kuri level ageze ko inarenga hageze uretse n'ama contact dufate nk'abantu bambonye kuri ijya platform hajya naronse following nyinshi vuye hajya abantu international aba producer urumva bashasha umva indi community andi maso y'abantu bavuga ati jya mu Burundi hari umuziki umeze gutya hari iki bakaza nyene bakaba interesse urumva ukora kutubona kuri ama platform si kenshi vraiment ubona umuntu ndi kuri ama platform ashiningisha abantu gutyo cyane urabibona sasa rero ibyo bintu byaje n'aya ma contact yo hariya n'ubu hariya bakinyandikira avuga ati dope stuff ejo kuri kila siku uwanyandikiye nyene kuza muri colors yarayisharinze kuri story ibaze nk'abantu bamufollowing aba star bakomeye baza kwibona kuri story urumva ni tuntu nk'utwo tu si n'ibintu urinda kujanga ngire ufata ama contact rero urashobora ibintu biba organically usanga turegeye imbere tu nuko rero finesse yaraguhaye imyango idasanzwe kugeza nawe remix yayo uyija muhura n'abarimvi bakomeye uri mu bantu umaze kuronka amahigwe muri ururunganwe eka no bakuru bawe sinibaza ko hariho benshi bararonka amahigwe nkayo waronse kuri bana Rayvan kuri bana n'aba Nigeria abari ikintu gikomeye cyane Rayvan aheruka ngaha yaravuze amajambo menshi kuri wewe na cyane aranavuga yuko uri mu baririmvyi Uburundi bwo kwitega kandi style yawe itari yo mu Burundi gusa ari ukora ibintu biri international wavyakiriye gusa je bigiye bwo je nabonye ari mugenzi wanje yandukiye link yawe nuko nsitara gato ya mu Giswahili arasigerageza kubwira neza ibintu yavuze ati yo kigaye kara gushara utinga yuko uri one of the best gahanye urumva umuziki wawe ari nyene uri muri ayo ma level ushobora no kuja muri ayo ma Nigeria playlist kumva nyene urumva iko birafitinga ikini. So jewe from my shout out respect Rayvan urumva ko nyene yavuze ati you petit nta n'indirimbo afise ariko reka ndamutemo remix ivyo byari real nigga move sante sana kabisa respect hari nguvu vyaguhaye hari nguvu vyaguhaye kwa kundi nyene tuma twavansa kandi vraiment
aba superstar international bashobora kuvuga ati yo ntituguha feature kwera juste uri umurundi turagwa feature kwera umuziki wa bien urumva hari igihe ibintu bya industry bikunda kujamo ati kwera uri umurundi kwera ikirarara kuzavuga ati kwera umuziki wa bien kwera ugize iki reka ndagupitiye Zibo birami nguvu sana no kwa kundi ahandi bwira mugenzi wawe uti kila kitu ndababwira ati turabaha kila kitanyene Queen Poem idasanzwe kumana natwe Ngobiza Queen Poem idasanzwe ndakubwira ko December ntaba ari wenyine bari kumwe n'abasirikare muri ivyo atagira manager muri ivyo atagira producer biragorana kandi abanyene ngo nibijanye na marketing na communication bacha bavyikorera Queen Poem siziko twara to the left to the right ivuga cyangwa nawe mu vre ndakora buse sana ego na amwita Stefan Ambitious manager ego ndakufunda ingene wa mambo ya mahere nabiri mu vre urumva isuku riba rikenewe nagoma dabona kubwire congratulations thanks marié ego mere ya pale amerewe neza urumva abisigaye biryoheye ubu siga mpaguruka mu rubanza nkavuga ati jewe n'umutambukanyi wanje abaniyemeje ko nzobaha ngomera amashi ndababarire turageza gato muri kila kitu kwindi mvuva kila kitu kabisa saragura nawe DJ Ambitious ça fait plaisir mon frère karibu mu diaspora bagarutse mu Jumbura bakaba kimpande ya piscine bamwe bahera mu irohero bagahereza ku buterere ariko wowe uratambiti niba byoroshe mbona byoroshe bugabo karibu tena rero bawiyumva gute ibi yakugarutse ibujumbura urumva nabiryoshye mfise abashitsi karibu cyane sinagiye ko waje mbona je barambwiye ngo December ngo asohora imiziki myiza ngo ufise ama inspiration vraiment ngo ya bien sana je nkabwiye ati none wirirwa impande ya piscine handi waririmbira abo nyene bubaka ama piscine muri wawe ariko iyo piscine yugwe mana cyo mama wowe ngo mu Burundi ngo karite ngo zo mu Burundi ngo wapi oya no muri Colors baravuze ati uyu muninji vi yakoze asante Queen Poem gute none sawa meze fresh ndakora ndatekereje kunyene wanajara kuri mo dread nawe gashira ndahonye naho zigeze waheruka turi ngaha ukuntu kutubaha abashefu oya yarambwiye ati gumana wewe gumana legacy bikenewe undazigumana imbere ko shikira uwe muririmvyi uravya mwataguriye mukaraho mugeze iyo muravye muririmvyi mwama musuguma ngo abaje imbere nivyo turabona December ariko mwe namwe ibiguvuwa mwashizemwo nawe nyirazishiramo kugira ngo agire ngaha biciye no mu mpano Imana yamuhaye iyo muravye December mubona iki en fait ndamubona imisi yose urumva ati ukamenyera hanyuma gaje ko imikro gaca wibuka ni December bwa bundi urumva kuko twicarana imisi yose urumva itara ntigiyoguma ryatsi mugageze muri studio ashobora kujyatsa vama ni danger urumva hageze arahezagiwe ariko atuma natwe duhezagirwa so abo bibandanye Queen Poem Darabit wamubonye December imbere yuko manager kwanza indege imutuzanira aya nta kibera ubusa yaguma kamba nadangira vyari kugorana bankeneye kumenya uravye ingene mwapambanye za gasekebuye Kinindo ukarabaho mugeze muri Colors ma featuring na ba Rayvan za Finest Remix n'ahandi sha urabirana akavuga ati man warakoze kwe kuraraba naho twahereye twari turimo kiriya gihe ukuntu igihe kigenda kiragenda ugaca usanga ibintu bigenda biriyongera ukavuga ati ibi byabaye gute honyene jemeruka kare hirya nibutse mpumirije gato yankati nkaraba inyuma nibuka turi muri studio turi babiri nyene dukora indirimbo tuvuga ati ibi ni byacu nyene turiko turiryohera ubunyuka bari ikintu nyene kiri main aico ubuzima bwacu bahagaze kurumva ni turashima Imana vraiment ushima Imana ko impossible aba impossible murundi kuja muri Colors ni ikintu gikomeye cyane manager vyagutwaye ingufu zingana gute ariko arabitubwira ko ntitwavye meneza urazi ikintu no kugira nuko nguvu nyinshi byatwaye urumva ibintu vyiteguye Imana yagupangiye akarere biragenda neza ibintu naho byocamo by'ingorane n'ibintu bisanzwe biteza kuzabiracamwo n'ahandi je nararyohewe kubona dushobora kurunka indirimbo zifisa producer abastar bakavuga ati dusagiye producer wo mu Burundi Dala Beats nawe ati andahezagiwe ati urumva tumatondera amarayiti ko yaturabari hitike turabari hotel transport fra none je nta kimwe nkeneye gukora ahubwo December dusubira muri studio uririmba indirimbo abugesera basigaye baturunkira ibintu bipanze neza mugabo sesa rimwe na rimwe araronka gahengwe
hanyuma kajya karagahengwe vraiment kubera ikintu cyonyine twovuga caduteye ubwoba ni yuko turepresent Burundi hanyuma tubikore neza tu vois so twashitse hariya twari sérieux twari ibintu byose bikenewe urumva repetition ibintu byose twabifashe sérieux. We nka manager ndazi yugiye ufise ibintu byinshi aba contact ugiye kurondera ivyo wigira ku bandi ngene bari organize nike kintu urya rugendo rwa kwigishije urumva cishobora kubesha ndamaze kuvoyager nundi mu artiste nkamufasha mugabo ibi bya December biri kurundi kwego uravyumva sindashobora gushika hari ugazobona aba artiste bariko baratwandikira muri DM ati munzanire muri studio avuga ati afise ibintu aje gukora mu mbabarire urumva kera yari ibintu twandikira abantu ati hewe ndafise umuririmbyi nzanye dukorane kabona abantu bakomeye barakurondera kabura n'umwanya urumva so jewe cigwa vraiment kwa December kiri constant n'ikigera gihera urumva so ama obstacle vraiment hariya nibisanzwe je namaze kuvoyager kuva kera so shobora kuvuga ngo hari ikicigwa kiri special atari plus ama surprise urumva bashikari ugasanga amateam y'abazungu arabazi ikintu cyose mukeneye barakirondera nta n'umwanya bafise ugira ama bras de fer baba bakeneye yuko umu artiste amerewe neza so shobora kubesha vraiment nta cigwa ca atari plus ama surprise ahubwo abari ama surprise vraiment. Darabit akaririmbo wakoze mu ntoki zawe uragakaranga ugashiramo utonyo blanc onyo rouge kila cyari bivuze kubonye performance y'umupeti mwawe mutarakwiza n'imyaka 18 mwese ubu muri ko muduga n'ingazi novuga ko iteye ubwo sincèrement byankubise neza ubundi ndiko ndamurabana performance kuko ubundi hoho idei bakibivuga nazo ati kandi urumva twari dusa nyinshi turungika gatego banahisemo niyi ariko handi hose waguma gati mugayica baranyereka performance muta yari difference ko yanaza ati rindira gatoya kaje haje nyene mbandi ndabimereka ati kukimedita ukavyiyumvira ugasubiza ubwenge ukavuga ati ibintu nibiki vraiment kati ya my fall kandi rero plus twatanguye no kuyikora 2021 kacho yukico giugaza ubona ubunyereye ikintu bivuyemo courage uravuga ati ntamba ibintu bishobora kugera ngahanye vraiment bomye ko rero umutwe wanje rero aba ari ibi vraiment ntihagire n'ikindi kijamo vraiment ko bishobora kugera nganda ashobora no ku Darabit n'umupassionné wanga jama sentimental jama émotionnel mu passion nyinshi passion Queen poem niko mutubwira ibintu bikomeye cyane bagenda kumenya muravuye hari Semba araronse aragiye kuri ku rwego rumwe aronse amahirwe amwe mbere mu mwanya mutoya abantu turakunda akantu wakayatomboje kuri finesse hari umuntu yambwiye ngo ibyo byongereza ivyo ngo hinga ngo turinde ngo ujyazo bazimye ujyazo bari nka naka ari muravuga ati akeza karigura allo bavuze ntiyatitaye ndibanga za zino nkomezi mufisha yego urumva hari urumva ubuheza giwe man jewe sino kubesha ndafise experience uyu ni mu producer ujya azi kuririmba azi kwandika azi no guproducinga urumva arashobora no kwirabira ibintu kandi kiryoshe nta mwanya dufise wo guta urumva rero nashobora gufata video nkitaba telefone December akayeditinga bana ngo ararindiye umuntu azoyeditinga iki urumva umwanya wese tuba turi mu kazi nta mwanya ati uyu nyafise ikibanza kimeze gutya byamabiri ko birazunguruka hanyuma ntidushobora no kwibagira Worklex natari ngaha urumva ujya ni colonne vertebrale yaje baguma arungika inoti arungika hari Canada kora ikiro arungika narigira abona December n'umunsi n'umwe ntibarahura n'umunsi n'umwe yavuze ati Stefano uramweme ndamweme baranamaze kuvugana ubunye bumvaze turavukana n'ibisanzwe twese me cyane umuntu wo gushimira ko ari n'umuntu yadufashije atarigera ahura na December na Darabit avuga ati abapeti tubafashe birakunda twagiye
nawe shout out Vision mutayivuge nawe ino mu bintu no mu bintu haleluya Vision bro Ukirundi leta kwimbona kazoza muri ya Vision 2040 2060 tuko mwe mwayumvise kare imbere ya nyeri cyubahiro je urazi umvise kare akanyuma no Vision irimo kira kitulone nabaga urazi ikintu gitengeje ana nka December umustar ngabo aricisha bugufi aremera ko umuntu amubwira ikintu uyu mu producer iyo baye umustar wenyene urabona les demoiselles nga twarago ni kibazo tugoma dukubita inkokora tuzomugurira umusekirite ngangu yaricisha bugufi so umva inkuba mu cumba ntituturira inzu bakemera inkuba zikumvikana weje nyiraba wow ni ingorane zikomeye cyane muri ko murakora ariko hari hacigiye yego natubaje December ariko navuze nkene we nka producer bya nawe nka manager giricho yivuze ko Rayvan amajambo yavuze we nka manager wiwe wavyakiriye gute cyambere na mbere Rayvan nukuri ko pasura kubesha ko nta numwe yayimusavye kubivuga mona romva baramaje ikibazo akacishura byarangiye cyane basanga abantu bari busy barihuta nta mwanya uronse wo gusangira iki ngo karonka akavuga ati naronse umwanya wo kuvuga ati peti yangu bijya bintu vraiment biteza guha inguvu cyane vraiment kuko nta numwe yamusavye kubivuga hanyuma ibintu guteba nibisanzwe urumva ibintu bifata umwanya kenshi usanga biryoshe mona ibintu byihuta umva babiyeze umuvinyu ukuze ni uryoha haciye igihe twabona mwatwemera ati ku mwanya muri trimestre cyangwa mu mezi abiri byagoranye niyo muri trimestre mu mezi atatu ntitsura tubaha ibikorwa ariko bari haciye igihe mutari ko muraduha ibikorwa byinshi mbwa tugomba tuze urumva bazovuga ati reka duheme reka urumva zako turitaza gira tuze n'ibintu byinshi mais no indirimbo isohotse nk'ubu par exemple ko ari urwego December ariko bisaba uruhusha bw'abantu bakomeye benshi bashobora no gusanga nyine icubahiro agusabira uruhusha nawe akamubwira ati madame ibintu nivyoroshe urumva ahantu hose ugasanga ntivyoroshe ukashaka ko witonda hanyuma n'iciza ugasanga urateguye rero tera niyo yasohoka ni attack so nibaza yuko uyu mwaka ngo niyo nahaga unyongele niyo wahaga kuongele bankende kumenya ikubisa kwindi mpoem ndasana produce abaririmbyi benshi bari ku rwego nkuko Rayvan yavuze ati uyu mupeti n'umuntu urwego mpuzamakungu barasohora ama album barasohora ma EP barasohora inkurikirane z'abantu hono canke nini ndabazi ko mudasiba muri studio muri ko murakora cyane mbega kwico kintu mwe nk'umuhinyanyuzi hari cyo muraciyumvira ko naca cyane ko uno muririmbyi agira ku mategeko yawe wodasoye utababwiye ati mastering yaheze canke biri manager ntakora manager nawe avuze ati izosora uyu mugabo uge timeze gute mugabo reka mbanze muge nko kuca Rayvan ego kuba navuze kuri ntuze kuri December ego rero nkina bimewe ndiko ndimvira yuko hadaciye imyaka ingahe ndi muri mama tetemo ni muri hariya yasho yakubise byasaze uriga nzomva ariko yanzesa ku bintu kaka ndi ariko mwana ati legend ego kweri shout out kweri nawe shout out aho kweri nandaze hanyuma ku kintu c'indirimbo nazo zinzigiye kuza engineer nkuko mubizi nguma ndiko ndagwana urumva hari igihe umva muri mukayasho ruko n'uvuga ati reka ibintu bigire mugabo ubunye nkuko mubibonye Fendon Fenyene ico twego turagwanira kirashitse hantuka cambe gihana umuntu ashobora gutrustinga yuko vraiment nibindi hantuka uwo mwanya hari mu hagati uwo mwanya hantwe espace yaciyemo yuko umuntu nari karenseramwe ibindi kugira ngo utubahaye ibintu nyene bigende biri moto chini December Rayvan akubona nk'umuririmbyi ashobora gukora umuziki mpuzamakungu kandi warawukoze waranatanguye ati giye kuraba abaririmbyi bari bakora indirimbo zo rwego mpuzamakungu baragira ibihe basura ku indirimbo cyane n'igihe cy'akanya gato biha kugira bakora amaturne hama bakagira vacances gato hama bakagaruka kandi bagakora bagira vacances ni bana irahari muri
vakansi nzije gusa nzi yuko ushobora gufata umwanya uriko urakora ibintu ufatira umwanya ujya gukora ibintu wihuta cyane cyane ntugire ngo niho sabi ego hari abafana barakurindiriye kandi barakeneye ibintu bishasha gusa nawe ufata umwanya urumva kuri ikintu kizobamara inzara nyene bazovuga ati yo ikinye ni ku mwanya urazi umuntu hajyanye ntamuciriye muri December fashion bivuga gute hariyo aba artiste byanyarutse byihuse hariyo abandi vyatevye mugama no la question c'est ninde yasigaye tu vois ikindi novuga nuko sawa démarrage en côte ndavyumva est-ce que rero ni moto chini uravyumva so jewe naho yogenda buhoro gute utanye kwibintu ariko akora bimeze neza ibindi bizoza vraiment simbona ko akeneye kwihuta hariyo aba artiste vyanyarutse hariyo abandi vyatevye Omale yari direct hariyo abandi nka Era Star ubunye twese dukunda Era Star vyaratevye mu ikorosi ngo ubunye ntawo muhagarika so déroulement naturel y'umu artiste il faut kwiba ko rwegeje kuyiforsa usanga ugiye buhoro kurusha urumva so je nibaza yuko yafashe umwanya akeneye hama indirimbo yakoze ni nyinshi imugire ubwoba mbe wavuze EP album yoba hana zibiri man imugire ubwoba uravye ubutumwa busirikira mu ndirimbo za z'umuririmbyi wa urumva ko ari indirimbo ziciye mu ndimi ibice 80% cyangwa 90 ari kirundi benshi bakavuga bati nivyo uravye umuziki nka uririmbira abarundi gusa ega arico muriyumvira ko nashajana ko kila kitu ubwo bisoke ubwo nimuzaba musanga babandi bo mu bari kubafasha kuronka ama marché akoma ngaza bazabwa audia hezo kuzunguruka igihugu musanze mwarabibagiye ca kirundi cyacu mbe hoho ubizeze iki ukijanye n'ubutumwa buri mu kirundi bazi ikintu novuga nuko yaba turiko kuri concentre d'abord December kumbwira ati kora iki inye sinzi ko na Carlos yoba ariko ama Carlos nibaza yuko uriko drapeau y'u Burundi kuri ceinture n'umwana w'u Burundi n'umuproducer w'u Burundi uravyumva so je nibaza yuko December ko yokora indirimbo akunda hanyuma abandi bazoteba bamutahure bamukunde kuko ndazi iyo ngiye ruguru na famille kuryoherwa urobona abana hajya ku ruhana ati oya za Omale za Daju basaze rero bambashwa kubiza Omale Daju yigitega hehe kweki batokumiriza December ahubwo nukuraba umujwere wese ntiyo kina attaque defense umuntu wese akini vyazi kuri terrain hanyuma iciza nuko yo represent igihugu n'amateka kubwa uti Messi nta nari bamushize kuri Alphabet kineze ibiri umwataka naguma ari ataka defenseur uko nyene wo hagati uko nyene umuntu wese kuri terrain yiwe kandi Burundi twari dukeneye abantu bajabuka baravyitogera ama niciza azojabuka ashiramo n'ikirundi yaba yarajabuka atagishiramo kandi n'indirimbo z'ikirundi zuzizira turabayagira gusa bagira tuze turisura ivyo bintu n'ahandi mugira ubwoba bwiki indirimbo mu kirundi muzobura naho muzishira hariho n'uwambwiye ati hari indirimbo yitwa Samborera ya Kajanini nawe cyari kirundi ariko turacyayiririmba nuko kila siku yenye ya Kajanini tujije gukorera ko wale wetu eri mu Kiswahili you know so je nibaza yuko abaririmbyi ahubwo ubonye abantu kubera bafise uburenganzira bwo kuvuga commentaire barayivuga siya indi bahora bayaga n'abagenzi ubunyira dushikira bagaca bashaka ibe automatique mbwa kera barumviriza umuziki aryoheko uravyumva baravuga ati yamutiba kina muri milieu kaka yari kaka bamubwiye ati genda ukinde kuri wera kumukunda cyane umutipe yafana Barcelona yaciye yita pipi wow umukubita ari amahera yiye mama niandike monologue kigingi mu kibanza agakaraze muri kinsama mara kiginga aravyumva ndaramwemera cyane ndamuramutse cyane turacari gaho nyene imbere ko dushikira kuri kila kitu yego munabi ubu hari abantu agumatangwe gusona indirimbo mbega uno mwaka mu migambi mufise mwebwe nka management muko mutegurira ikintu kijanye n'izi ndirimbo kuzishikiriza abafana pana mu biteramo yahamagawe gusa hakwina mu biteramo mitunganirije arico muravyimvirako urazi ubu ubonye gutegura igiteramo
n'umwaka uze jewe nari nsanzwe ntegura ibiteramo ku ruhande numva n'ibiteramo byose nokora yo barimo ntavyo nakoze kubera uraraba ukuntu ibintu bimeze akarere bavuga ati umwanya ugeze uzogikora rero December kubera abafana bamukeneye nitworeka kubakorera ikirori Imana idufashije muri sama umuntu ariko aragapanga neza ko dushaka kameme aba intime baryoherwa kandi si bake murumva ubu n'ugwaruka twavuga mu Kirundi la jeunesse aba youth ego so bitegezwa kuba mais il faut pas ko abiba forcing murumva hanyuma abafana naho bitazokunda tuzora abantu tumuhagarika tumuhe micro speaker abahe yo mpagaze kuri iyi bisi kuri murongo muzogwera season tenda gupromoje hajya kuri bata ambuteyage kandi no kurondera stage bafata urukwa stage rumuhagarare hejuru tuzokubona twese turamutse ariko ivyo turavyemeje no produce uravye production yaho mwavuye naho mugeze ukaraba niyo ku rwego bariko baravuga ko bashaka ko December bari ikintu gikomeye kinaraba nawe kuko muri production biba bikeneye yuko urwo rwego mpuzamakungu nyene bandanye ruriko bityo bose ukanarurenga akazovuga bati nimba ari beat tuyikora kwa Dara Beat nimba ari indirimbo yose tuyikorere iwe kwera nike kintu vyaguhaye nike kintu uri kurapambana kugira ngo runo rugamba kuri production nziza aho ruduha n'abanyamahanga bemera n'umwaka naho nyine bandanye dutangaza ndabaza instrumentale nawe nyine akora ziracabuka yego kuko c'est pas comme ça gira instrumentale uvuga local basi tuvuge urumva nabo nyine ni niveau international ibintu akora na cyane hanyuma bagaca baba n'abagenzi urumva c'est vraiment naturel Imana hajyanye niyo izi kugira blague mu bambere vraiment uravyo nibaza ko abavyeyi baba bavyariye no kuri hôpital imwe ari kuri presse neza vraiment kuno bumvikana nini bafitanye muhari sino ngera shaka kivuga uraswegiye tuvuka yuko habaye ikibazo je barabimbwiye ngo gute uwo munsi twarahaturi harashi twarabana 10 kabisa twaraturiye umwe mu baveterineri twavukiye kuri ibyo bitaro abavyeyi babitubwiye barabaje twavukiye ngo yavukiye mu ijana ari muri presse rero urakabberwa umunsi umwe mwavukiye hamwe ico dusanga twese dura abantu bitonda nk'uko rero kwera go nkije kiconye uri kurabiraba deja ucuvuga ati urumva yuko umwanya wose utegerezwa kugira update kwera urumva ko abandi bariko barakora kandi bari ku yindi ritme yabo twe turi kuri ritme yacu ariko na excuse hariko baba bari hajyanye twe natwe tukaba tudashobora kuhagira urumva umunsi ku munsi ubigira nyene ubishira muri routine kuvuga ati ntegerezwa kwama nisi pasa nyene nta shwa nyene ni irizo ririzi bitegerezwa kugenda uko nyene kuindi poem kila kitu abantu bayitege kwiki kila siku kila siku kila munsi ari show buri munsi ari party after party cause we gon' party all night till this morning and keep on drinking all night till this morning meraragoyesha bomba go spending on my head gira guca mugabo Fatima all night till this morning Oh wow. Murabizi go run up the numbers kuri YouTube when mwaduhaye igiso ni black mwitega ko ibintu imigambi yakazo ka hafi bitege kwiki je nibaza yuko December na Dara Beat vraiment le futur c'est le futur on va Burundi futur December Dara Beat hanyuma nibaza yuko bazokugurura umwango pour la prochaine génération bashobora kuronka inzira biborohere ushobora gutwara umuziki ku yindi niveau kandi bashobore kuba différent nibazo bobije gukorera formule ya element urumva shobora kuzanira formule yacu mu Burundi Queen poem niki kitu kigenda tovanga tutavuze sha sitaka gukora kia siku bro sha ico ni cyambere bro muta ubundi ubusanzwe tugira nk'amasession ane cyangwa ko turayikodinga hanyuma akaba ibyo kumixa hanyuma ugaruka kongeramo utuntu nyene kumixa no gupanga amajwi bijya nyene kugira abasa neza nyene mwumve nyene ifise ijya vibe
n'ahandi ho kucuvuga ati hayo usubira inyuma ikavuga ati ni kege gitunguru twoshiramo muta twagize presque 47 presque amasisi arashika nko muri 80 ya duteranije amasession twagize gire twiheze kandi zikurikira byaranyarutse iyo ndirimbo yarafashe umwanya yatugize bro yadukoreye ikintu coroshe gufata indirimbo iryoshe ukayishira kuri instrumentale afrobeat igezweho ushaka kugira ibintu by'isuku umva byaradufasha umwanya urumva ebana ngira twaraguze nka TI zibiri muri taxi Disem naho yakatamugowe ije kiru cyagikiretse uvaga tuvuze jewe sai yambo numengo ikintu cari kenewe tuva ngaha batavuze abantu kubabwira tubitegure je nta kindi mbona bro kubabwira bitegure yuko izindi benga zigiye gitwemwo niba Another banga niba ari maki urumva nta bintu byo kurindira yandi mezi ubunye ni 6 months 6 weeks yeah 6 weeks iyo manzo waruvuze yaraduteye bro amavesi yarabiri kumwa never ngiye gusubira mu gikoni tubatekere bien tuza bigiye bimeze neza n'ibigurwa kandi bizotera bana cyane gushimira ego wagize neza cyane mukubito nagomba gushimire nawe kandi vraiment félicitations merci umva rangira rero karibu muhira dusangire ubona bikameme abo je ndabatumiye karibu ejo ni samedi dusangire vraiment ego ça fait plaisir mon ami mukubito plaisir partager kabisa don't forget to like subscribe urabyumva muje kwa December mukore la même chose gende kwa Dala Beat mukore la même chose ama mufise abo muvukana afise talent murindire nta mahera mfise vraiment ndagushimira cyane Dala Beat na asante sana gaye asante sana December sana kwa bafana baturi inyuma bose family yose tugiye kubazanira ibindi bikombe mu Burundi music wise let's go ndabifurije uko no mwaka mwohereze igiteramo abarundi baba muri Canada cyangwa ahandi hantu pourquoi pas yuko mubanaye muduhereza concert why not umve nuko reka ndabashimire bose mwabivye muri mwo murabana natwe bitombere mugaza bese birarwaza ariko mwana butoga rukundo kuri bigura juste gael again for more check Black Mansion Black Yono camera yari umusaza asa Madrid nawe nyene Dabrati bye bye chance la vista Ushiro